by'ubuki hamwe n'ibihoke mu buryo bwo gukora amavuta yo kwisiga yitwa Abesa. Uno munsi mwari mwitabiriye inama idasanzwe yatunganije n'umushikiranganji mu byo bujeje harimwo amahinguro n'ubudandaji. Mbega inama muri rusangi nk'uwitabiriye inama wayibonye gute? Ni giki ubona ino nama ije gufasha nk'amwe musanzwe mukora ibijanye n'ubuhinga mvabwenge? Murakoze cyane. Ino nama ni inama idasanzwe cyane kubera ko ari inama itwagurira ubushobozi bwo kudandaza na cyane cyane kubera ko twumvise ko turonse iyindi soko ishira hamwe gisoko mpuzamakungu Zerikaf rishobora gutuma dushobora kuransa ibidandaza byacu ku isoko mpuzamakungu mu bindi bihugu bitandukanye, tukashobora kuronka uburyo bwo kudandaza ibidandaza byacu cyangwa se ibihingurwa byacu. Hama ikindi kigira kabiri mu byo jewe byamfashije cyane mvuga ati ni inama idasanzwe nuko twumvise ko duhimirizwa kubandanya tutegura neza ibidandaza byacu, tukabitegurira ubuziranenge muri BBN, kuvuga tukongera tukaronka na certificat d'origine ikingira ibidandaza byacu ibivuye mu Burundi bitazokwitirirwa ibindi bihugu, ahubwo ibihugu bindi bizopresenta ivy'iwabo natwe tukapresenta ivy'iwacu, tugaca tuja ku isoko duhigana dufise ibidandazwa vyiza cyane. Intambamyi ukunda guhora nazo nizihe nkamwe musanzwe mukora ibikorwa bene ivyo? Murakoze cyane. Twebwe intambamyi za mbere nuko amaservice twituye mu Burundi duca dusanga ari amaservice yitonda, bakatubwira ko ari abakozi bake muri ivyo muri ayo maservice. Hama iyindi ntambamyi nayo dukunda guhura nayo nuko mu byo tuba dukeneye na cyane cyane nk'abajene entrepreneur tuba tutararonka inyubakwa, ibyo bigo bya BBN na za Senteya usanga kenshi batwobrija kugira inyubakwa dukoreramwo ivyo bidandazwa byacu, duhinguriramo ivyo bidandazwa byacu, gacu usanga kugo rugero ntivyoroshe guca tubishikako kandi dufise ubuhinga mvabwenge. None nibihe musaba leta? Mu byo dusaba leta nuko abajene entrepreneur itodufata nk'abagwizatunga bari basanzwe babimenyeye cyangwa bari basanzwe bakoresha imitahe yabo, ahubwo turiko turiyungunganya mu buhinga mvabwenge, nuko leta yotworohereza na cyane cyane mu byo dukeneye kugira ngo ubuhinga mvabwenge bwacu bushobore gutera imbere, hama n'igihugu gishobore kurongeraho akarusho kubera ko turiko turerekana impano zacu. Twosaba nk'amabanki igihe tuko turadodora tuja gusaba ingurane nkuko twarose isoko mpuzamakungu, ko hoba kuraba ibisabwa nk'inyungu, tukaraba nk'umwaka nimba bahora bagira 18% bakavuga ati abana badandaza bagiye muri ya soko kugira binzize amadovize mu gihugu, hakaba amapurusa makeya ataba abantu bagiye no gufasha igihugu no gutanga akazi, byose ivyo bakabiharura. Ikindi ca kabiri nosaba nk'igihugu, nosaba nka Zerikap by'ukuri ko bogirisha ingendo shuri, kuko twebwe niho tukijamwe turi bashasha, mugabo nk'ubu bofata bakeya bakabajana ati nka muri Beni na Karorero canke mu Bushinwa canke mu kindi gihugu kiri muri bya bihugu 54 badusigure, bakaraba ababitanguye ingene bariko barakora, bakaca babizana mu gihugu cacu c'u Burundi tukabirabira, navyo vyoba karusho. Nitwa Joseline Abarugira, nkaba naje serukiye koperative dukorera mu Kiziba Nyundo ikorera ku gisata kiva ku muceri n'ikibisokoroka ko cose, ikorera muri komine Mugina mu ntara ya Cibitoke. Mashariki TV tubashimire. Murakoze cyane.